Braza dada unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili kabisa. Ndabaramukije cyane muri kudukurikirana ku mboneshakure zitandukanye. Turi kumwe na Yagatech, turi kumwe n'umutananirwa TV, turi kumwe na Koresha Umwanya Media, turi kumwe na Rambo de Rambo ni artiste muri Irebe, turi kumwe na Morles muramuzi ni umuririmvyikazi w'umurundi umurape sinzi ko gifishe femine. Ndi kumwe n'abandi bafana b'umuziki bose muri rusangi, ndetse ndi kumwe n'abashoboye kwiyumvira ko dushaka gushika muri kino kibanza. Hano hantu mutubona sinzi ko muhabona benshi abantu bahazi, ino pafi bararizi, ni turi kwiboro rikuru rya Mpimba, turi kwibarabara canke ku muryango ku marembo y'iboro rikuru rya Mpimba, aho twari twaramutse dushika kuraba bagenzi bacu bafunzwe muri ryo bohero, aho harimo Berry Chris muramuzi, niyo tuvuye kumuraba. Hariho Berry Chris, hariho Captain umumenyesha makuru, hariho ni benshi Bodisiri barapere Panana Fabirov kera, ariko naje gahugiye dushoye kuyagira twasanze ibiro bimeze. Muri rusangi twarashoboye kwegera, je narashoboye kwegera, turasaba mu nzego mu gihugu, turasaba kugira abashoboye kuduha uruhusha dushoye kwinjira mu biro rikuru rya Mpimba, aho muzi neza yuko atamuntu umwe yigeze abikora, yigeze abinamukundira ngo umenyesha makuru yinjire mu Mpimba gutora makuru. Ariko twaragerageje gusigura twabo turondera ivyo tugiye gukorayo. Baraduha isango, bamaze kuduha isango bagiye mu bushikiranganje baduha isango, ariko kandi ntivyavuye bikunda neza. Ariko turi neza kwibohero rikuru rya Mpimba, twinjirane nanje mugumane nanje, ndetse muza kubona vyinshi bitandukanye, ndetse muze kubona abaririmbyi mwabuze mukunda canke mukunda n'ubu ukungere bamerewe mwihoro rikuru rya Mpimba. Bana maze bangire abantu bari bangire ngiye Berry Chris amerewe bigano bugari yega leta yacu Burundi, leta yacu Burundi ritabanyororo ariko batagasembye no onye Berry Chris muze Bodisiri ngiri yaganga basiriga baratagata kwera ni kulala reka nibiryoshe muzee nabaye bajye bose twarafungana bamwe mu twarafungana arabasose mu kigungu cy'umukuru w'igihugu. Guci rero tubwire guci wow alikuwa utatia cameraman kunzi wa Yagatech TV, murameze fresh, nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi nkuko mubibona, nkuko muriko murabibona biciye ku mbuga ya Yagatech TV, biciye kuri Mutananirwa TV, biciye no kuri Koresha Umwanya. Murabona ukungene turi kume hano, tuvuye mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho twashoboye kwishikira uyu munsi. Ngo bimeze gute rero? Turi kumwe na Landi Promoter. Muri rusangi dukeneye kumenya, n'abandi sinzi bakeneye kumenya mbe ivyari vyatuzanye hano mu ibohero rikuru rya Mpimba vyari biki Landi Promoter muri rusangi? Kabisa murakoze cyane. Tuvuye mu ibohero rikuru rya Mpimba nkuko mubibona, nka bamwe mu bantu bari hagufi umuziki w'u Burundi. Nka Landi Promoter narapost ndavuga ati turifuza yuko tuja kuramutsa Berry Chris, turifuza ko tuja kuramutsa ababaye, tubabarane nabo mu buryo bwose dushoboye. Afande rero ngari ari kibazo none, hari kibazo ngaho. Merci beaucoup rakoze cyane mutane. Rero tuvuye hajya aho twabonye Berry Chris numwe mu bantu bamaze igihe kitari gito, arabaze umwaka urenga mu biro rikuru rya Mpimba, ndetse aho dossier yo murayizi nitwevugira ngaha, ariko yarageje kurondera abamuburanira, donc ndavuga aba maître kugira bashobora kumufasha. Ariko mu byo tubwiye neza yuko bitaragenda neza, ariko vuba bishobora kugenda neza. Rero twashogura kandi na Captain muramuzi, yakora kuri Yagatech, yakora kuri Yagatech nyene mwarakorana. Wowe ntwari bwaje wari ukiri wanje. Rero twabonye nawene ibintu ubuzima nyene bwo mu ibohero, urumva araboshwe, arafunzwe, urumva arafunzwe. Landry, warateye akamo kubiciye ku mbuga zawe, aho usaba yuko hoza abantu benshi gushigikira runo rugendo, ariko nk'abariko barabibona muri aka kanya barashobora kuvyumvira mbe ko atabaririmbyi bajya bakomakomeye dusanzwe tuzi. Turiko turabona turafise abaririmbyi hano, turamufise Davis, turamufise kandi na Rambo,
bashoboye kwitaba kamo kawe mbe kuri ba bandi baririmbye eske ubu no butumwa ntabwo bwabashikiriye gara Double J na Kiriku twavuganye ariko Double J na Kiriku na Rinoji twavuganye ariko Kiriku Rinoji vyamugoye ari amasezerano agiye gusinya nkaje nk'umuhagarikiza ibikorwa vyiwe urabona ko ndi ngaha ariko banavuze ati uwo nihaye shobora gutenguha abantu bashoboye gusoma post zanje bakeme bagitaba kamo Double J na Kiriku nabone bazindutse baja mu ntara nziza ya Gitega aho Kiriku arafise ibintu ariko aratunganya neza muri iyo ntara akaba ariyo mpamvu batashoboye kuboneka ariko kandi iminsi yose iciza canke gukora neza canke kwifuza gukora ikintu ciza ntibisaba abantu benshi ntibisaba ngo naka ngo participe bashaka kuba bakunda naho bataje ariko nabo bakazorondera umunsi wabo cyangwa basanga baterere mu gihe jewe sintwara amikare do musicien jewe sintwara association y'abamisha makuru oyandi umisha makuru yigenga fise kinyamakuru umutananirwa TV barakize kandi abandi bafite subscribe barabizi nje ndigenga umva ni nka jewe nabivuze nka jewe rero abantu bashoboye kumvira ko kabo nuko nabone babifisemwo ako gatima bumva ko babishaka ntiryari itegeko teri ni bakunda kuvuga ngo ni gisabo sitegeko ariko muri rusangi abantu bakeneye kumenya twashoboye kubonana twese na Belle Chris turanamubona capitaine de la capitale mu biyago mwayaze abantu bakeneye kumenya byari bimeze gute ego reka nshimira umukuru w'irori kuri rya mpimba we yashoboye kudufata neza nk'abanyamuzika nk'abantu babayeho biremera bihingu babayeho kubera ingabirano zabo ndetse akaduha umwanya ukwiye gushora kuyagana Belle Chris n'abandi babaye muri irori kuri rya mpimba ikintu kidasanzwe bro kubera umuyobozi kuguha umunyororo ntibaze ngo ni ibintu byoroshe si ibintu byoroshe na gato umuyobozi kuguha umunyororo ariko akubwira ati randiri promote ibintu vy'amakamera oya koresha umwanya ibyo bintu byawe navyo dushaka ngaha kubera none mwe urusha ati oya nivyeme oya ikiganiro cyo kuri iganiro kuri rya mpimba kuba wagiteguye neza ibibazo birungi haheze mbari indwi zinga indwi zibiri urungi ibibazo bakavyiga ko bakaraba kataka kibazo na kimwe ushobora gutera muri societe ariko batwubahishije turashobora kuyaga neza n'abasanzwe barongo iboro kuri rya mpimba nabo tugiye kuraba abapolisi mwabibonye abapolisi mwabo nyine badufashe neza kabisa nawe ngire umupolisi avuga ati bani mwege twe baduhaye umwanya ukwiye baduhaye amasaha n'amasaha baduhaye isaha isani nusu ndibaza ko twe bantu ba mbere tushobora kuyaga n'abanyororo umwanya unganuko uwundi munsi tuzosaba tuje muri visite indani batwemere tuje indani mu jengoni ko je ndahazi siheza ndibaza mwahabonye ibiyago vyinshi mwabigiranye cyane uri kumwe na Belle Chris nubuhe butumwa yaguhaye kugira ushikirize bamwe mu bafana biwe bamye bamufana kuvana kera eka nubu kandi bagifise umutima kuri Belle Chris bana je yambwiye ko akiri face rapper teri yabibonye teri akiri face rapper yakubwiye ko akora show gute urumva Belle Chris mu bisanzwe ikana abantu baboye mu commentaire umva ngo tubariza amahera yambarira Belle aracambara amahera menshi kabisa kuri kirato yari drip y'ubusaza sasa yatubwiye ko akora igiteramo le 8 mars gusa akaca yiro ngo ntibamumenye umva Belle Chris mu bisanzwe guys hari ukungene mu mpimba wiha amahoro kugira nyene musu uhere ariryohera akanibagira yuko anafunzwe rero yaje yashadije atwenga naho bamwe muri twebwe bari bafite akabonge amarira ariko wewe yaje aduhumuriza cyo turatangura gucanga mukatura twenga rero nukuri nabo bafunganywe nabunyume ngo bose baracangamutse cyane ego rero ndibaza jewe twashubiye kuyaga no witwa Body City yambwiye yuko afunzwe kuva 2018 amaze imyaka 7 urumva Belle Chris amaze imyaka 2 yo Davis abizi guturuta 2019 amaze 6 urumva Mogreza arabizi cyane kumusaga ye moyo ko oya uvuze ko ndabizi cyane kubera kumusaga nije ndahatwara oya kumusaga kubera ma hip hop runo rugendo warubonye gute wagwakiriye gute muri rusange rugendo ngo rumeze neza igikuru nuko twabaravye bose kandi tugasanga bameze neza bariyakiriye kuko kuja mu mpimba no kwiyakira d'abord kuko utiyakiriye twova dusanga bibaye ikiriyo mugabo nukurema bababaye bazosohoka hari ugenda avuga ati ngire mara y'imisi 2 canke ati kanigira uko bose bagenda bavuga ngo ngunda sohoka asa ngo nguyo dose ngo mugabo nimba birinze bishika hajya uramanza ukumvisha umutima yuko
gusohoka suba nubwo vyosha bikunda mugabo aramaze kuremesha umutima utaremesheje umutima ni hatari hari abantu bamaze imyaka 7 imyaka 9 10 na 20 bariyo iyo rero bataremesha umutima byari kuba ikibazo gikomeye rero nka kapitene arababaye jivyo kuvyo nabonye arababaye n'umuntu atari yakira mugakwiye kwiyakira akamanza akabona ahantu hari dabo numvise ngo yabaye umuzigirisi wari umuntu yagara kivuga umuzigirisi aje gisigura umuzigirisi ni terme zo mu ibaro rikuru nako baye umuzigirisi nibanja baye umuzigirisi n'ukuyinga wawazigira n'ukuyinga rero birababaje ariko nakumenga sinabica oya gusa ikintu kumubwira canke no kumuremesha kubera ko birababaje kumva ngo umuntu yagiye mu mpimba ejo kazomba ngo yagiye kwa Rujanti kubera kutakira ibibazo kira munsi turahura n'ibibazo no munsi tosha kwa dutungana ejo kazomba wewe kazomba naka kazomba jewe ndagiyeyo ni ibintu bisanzwe nubwo bibabaje birasanzwe kuvyakira tu mugaye gikuru no kwabandi ari ikindi kintu ukongereza ko guci ego teri ikindi kintu ukongereza ko gukoresha umwanya hari ikintu abantu bibaza ko umuntu agiye mu ujya mu stavuza amajambo meza cyane kandi amajambo aremesha ikintu mwomenya ugiye mu mpimba sikuvuga ngo ubutungane bwakwanse cyangwa ngo igihugu kiba cyakwanse muri societe ugumura umwene gihugu umutwagwa nk'abene gihugu bose ahubwo Beri Chris abantu ni mureme Beri Chris ubutungane bwaramwiyegereje kugira ushobore kumukosora no kumyegeza no kumuhimanuro nibwaheza kumwigisha no kumuhimanuro kuzoheza bumusubize mu kibano abane n'abandi bantu ubutungane ni buhana burahanura ubutungane burahanura niyo mpamvu ubutungane buhari bwo ushobora gutunganiriza buri muntu nimba uyo muntu bagiranira ikibazo na Beri Chris ahari ubutungane bwaramufashije kumutunganiriza abafana bo bizeze iki muri rusange abatashoboye kwishikira tari baza amakuru ya Beri Chris ariko wewe wishikiye twese twishikiye wo bizeze iki muri rusanga kuri Beri Chris no saba yuko Metre Muvayo turatakamvye mu Metre wacu akundugwaruka kabisa turazi neza ku rubanza rwaheri iwanyu turifuza neza yuko mugira ico mufashije kino kibondo kirabakeneye cyane ushobora kumufasha ashobora gutunganirizwa Beri Chris nk'ubutumwa no tako je narindi mu babikurikiranye kuva Beri Chris agifungiwe kuri zone nubwo Metre Muvayo yobikurikirana nkuko nawe yabitanguye ariko ndazi ko umuntu bafitanye ikibazo na Beri Chris abikurikirana hafi kuba cyane kubaje kumuraba aca inkoni ngufi n'umuvyeyi ejo nejo bundi umwana washobora gukora ikosa ugasanga nawe ariko asaba uwo yimye bisigurike ejo umwana washobora kugira ikibazo ugasanga uwundi nawe aramubereye ibambara nkankiye kumusohora rero gufungwa siyo nyishu y'ibibazo nimbi ikosa ryarabaye baca inkoni ngufi ya barabe bavuga ati ikintu cyo kuguku bagatanga ati ikintu kugira ngo iki kintu kive mu nzira ni muze famille ya Beri Chris na famille yiwe yabo bantu bavugana babihereze mu kiyago ibintu biba mahoro ko gufungisha umwana nkujya ni kumwicira kazoza vraiment nimbi ko sagera ba antukera aritahuye mugaba bavye baca inkoni ngufi bamurekuze ni kiye kintu wotubwira nk'umuririmbyi ku baririmbyi bagenza nuko numvise ngo abaririmbyi bataje natwe gitari tegeko gusa nk'abaririmbyi muri rusangi je barabizi je sinzi kujya umuntu abaririmbyi n'abayipokrizi gose kuko ndagutera inkuru iki kintu kiba ku muntu ejo kizoshobora kumubako kandi urumva ibintu by'abaririmbyi hatanguye bamwe bajayo bamwe byarabaye cyane gose ubuheruka nta muntu watabizi yuko Landry nawe nyine yagiyeyo Landry iyo atabona abaririmbyi bamwe baza kumwitaho uno munsi ko bafite inzigo abaririmbyi benshi hari ikintu kimubako na famille yo yivuga ati nari bigenda ugira ubisubiremo gute batakwitayeho abaririmbyi twibuke ko nawe ahantu uherereye ushobora kujayo rero vyoba vyiza nubwo umuntu tabumuza aramuco bitwaza kugende nta bugenzi dufitanye simba ko ubugenzi genda ushikeyo umubwiye ati jewe ndumuririmbyi bimeze uku nje kukuraba nubwo mutoyaga tinayishitse umbone biraheze turabe twibukanye tugira imitima y'abantu y'ubuntu inyuma yo kuba umuririmbyi uri umuntu kino cyumviro Landry yazanye muri rusange wewe wacakiriye gute ikiciyumviro nko kuri Landry na Jeno mubwira dukora iciyumviro atari kuvuga ngo tugikorere ngo babandi bagiyeyo ahubwo uvyikorere wewe no kuvyikorera kuko nawe igituma yabikoze nuko azaho yaciye harababaza rero ndagina cyakiriye neza kandi vraiment courage nejo ntibice biherera ngaha
nejo uronse uwundi mwanya raba ukusanya abantu bangahe ubatware ugati tugende uko bijya birabaryohera gose nubwo umuntu tomuha akantu kumubona gusa birakwiye kandi biraryoshye reka duhijambo rambo je ndagenda kubaza ikibazo kimwe uri rambo kandi umaze igihe gito muri game ariko je mpora ndakubona mu bintu uraseruka kenshi cyane hanini hari ibintu byaba byaragushikiye mu baririmbyi bagenzawe uvuga ati naje kwera ibi bintu ndabona neza ubwo naje sinoterera abagenzi nubwo byo bitaranshikira ariko nizera neza yuko uyu munsi umuntu ahura n'ikibazo cyangwa ugahura n'ikibazo uyu munsi mugana nawe kigushikira ejo nizera neza cyane yuko ejo nange ushobora guhura n'ikindi kibazo nobabara cyane mu gihe mwebwe nanizi ko muri abagenzi banje mu gihe nohura n'ikibazo sinigire mbona ko mwangezeko rero kubwiyumvo numva umutima wanje uba wugurutse cyane gose kugira nshikire mu bagenzi banje baba bahuye n'ikibazo ariko ico nobesha coco pe nabonye Berry Chris numva ndabaye cyane umutima wanje numva utuntuye gose nabaye cyane n'ikibanza kitaryoshe bantu b'Imana nahantu habi cyane ngira ko nisabira abarinzi bagenzi bacu nko Davis yareje kubivuga dukundane tugira urukundo kandi umugenzi wacu tumugarukire ko si ngombwa ugira ico umushiriye kumutwarira umutima wankabira kwiye yego murakoze cyane merci beaucoup abandi mugira ico murengeje ko ivyo mwabonye aba ni bamwe mu bafana bashoboye kwishikira kugira nabo nyene baraba ukungere Berry Chris abanye n'abandi benshi yego vraiment twebwe Berry Chris twamukunda cyane gose turabafana biwe ku mutima Berry Chris twamukunze kuva kera twe tubabaje kuba twageze kwibohero twamusanga mu buzima arimo sa twasanze atari mu buzima babaje nkuko twari tuvyizeye sa turashima uko ameze kandi twizeye kazova mu minsi mikeya turavyizeye cyane Landry kugira mu ngundi nawe avunagura maja mu make nitwa DJ Vicky nkorera mu Kamenge nabonye post ya Randy ku munsi w'ejo Landry promoter yabipostinze aravuga ati abantu bashaka kuja kumushikira Berry Chris baze bahashike muri hayo kaze nani ndavuga ati n'umuntu wacu n'umuririmbyi kandi dossier yiwe twese turayizi twavuga ati katwashike twashitse twabonye vraiment ahantu hari ahantu heza twashaka dusabe abantu baba bifise mu ruhara bamufashe na mutama wacu metre muvaye amujinyuma amufashe tebe ko yovayo kandi dushimira Randy yashoboye kugira kino cyumviro kugira ngo ashobore kugira icafashije murakoze merci beaucoup kaka we gira icurengeje guvunagura amasegonda amaranje banyita Emery cyane rya mbere ngiye kumpimba kweri hambabaje sana kandi rero nabonye post yakoresha umwanya no munsi avuga yuko sayine za kuba tugiye cere sayine yarigeze ca ndabibona ca mvuga reka ngende duhurireyo Berry Chris yari umugenzi wanje kweri gusa byambabaje kumubona ahantu yarari kweri merci kuri uwo mutima Barca vunagura bonje nitwa Sogia hapa ni MT MG1 juste Chris n'umugenzi twabana mu Kanyosha rero twarigeze kuba duhura kwa Fabirov mu nyuma namaze kuduga numva ngo ari mu mpimba ndavuga ati naronka kaya nzozira kumura rero ryari narabonye post ya Landry ndavuga ati ni niyo occasion nziza yo kugenda kumuramutsa naho atari umwanya mwiza merci bari wikaka Landry uri mu bantu twovuga yuko bakoze igikorwa gikomeye cyane kandi urabona uko bamwe mu bafana ba Berry Chris bamwe mu bantu basanzwe bakunda ibikorwa vya Berry Chris bamwe mu bantu bafise indoto bakeneye kubona Berry Chris asubiye kandi kuza mu gihugu Landry ikintu wakoze reka kwanza tugushimire muri wa mutima wawe w'urukundo utanga ukerekana mu nguvu zawe nyinshi ushoboye zo gushigikira muri industry ya 257 uwo mutima uzo urambane mbe nigiki woshikiriza nigiki woshima kugira abazokurikirana kino kiganiro baronka umuco kandi nabo nyene badufasha amasengesho ku bagenzi bacu bari mwibohero kugira baronka koyoko baronke n'amahigwe yo gusubira kandi kuza mu gihugu urahawe ikaze bro cyane bro iborero rikuru rya Mpimba ahantu heza cyane si mu rusengero si ahantu h'ibiteramo ahantu butungane bushira abantu bakoze ivyaha kugira bushobore kubakosora no kubiyegereza kubitaho abasore muri society y'abandi bameze neza
rero ndazi ibihe bibi nahagiriye bibaza kandi marazi ko nagize ikibazo ndafungwa nanje mfunze ubujanye n'umuziki n'umuririmbyi Baraka Oleg muravyibuka rero jewe kugira umutima wo gusubira kuraba abantu bagowe ubugore muri rya bohero nibaze neza ko ari ikintu nategereza gukora kandi bivuye ku mutima naheruka kera bro narahababariye cyane ndazi Berry Chris ingene yumva kimwe nazi maji ko strong tu akiri avyumva ko na ndi umuntu mukuru gampeti namuravye ndabona nyene ko twigera tunanirwa. Bakunzi ba Yaga Tech TV mubandanye mudushigikira, abakunzi ba Mutananirwa TV mubandanye mukora subscribe ku Mutananirwa TV kuko nimwe mu TV ikora ibikora bakore bishoboka vyose kugira muronke exclusive nyinshi zitandukanye. Mubandanye mudushigikira, behind camera twarakumena Mr Vibe, asante sana. Thank you. Okay.